mana nzogushima Imana nabonye atari wewe ikoraniro ry'abera mana nzogushima Imana nabonye atari wewe ikoraniro ry'abera mana nzogushima Imana nabonye atari wewe ikoraniro ry'abera mana nzogushima Imana nabonye atari wewe mana ikoraniro ry'abera mana nzogushima Imana nabonye atari wewe ikoraniro ry'abera mana nzogushima Imana nabonye atari wewe ikoraniro ry'abera mana nzogushima Imana nabonye atari wewe ikoraniro ry'abera mana nzogushima Yesu nashimwe turamukanye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nanje ndashimiye Imana nishikanye umwanya kandi kabimpaye no kuba imbere yanyu imbere y'ishengero ry'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Ndi ngaha ngomba gushima Imana canke gushinga intahe. Yesu nahabwa icubahiro. Ndashimiye Imana impaye kuba hano kandi ndashimiye n'abakozi b'Imana bampaye aka kanya kugira ngo mvuge ivy'Imana yangiriye. Yesu nahabwa icubahiro. Sigiye guteba ngomba mvuge ukuntu Imana yangiriye neza ikampa agakiza, hanyuma ikagira ko ikanampana muhemu yera kandi ukuntu yanzigamiye ngaha muri kaminuza. Yesu nahabwa icubahiro. Jewe ukumumbona jewe navukiye mu muryango udakijijwe nkuko n'abandi bagiye barabivuga. Jewe rero mu bisanzwe mu ijambo rimwe nakijijwe nshitse muri kaminuza. Yesu nahabwa icubahiro. Mu bisanzwe sinorinda kuvuga ivyo naciyemwo hariya ni vyinshi canke ngo norinde kubidondora, ariko Imana yangiriye neza. Jewe rero ahantu nari nsanzwe mba canke mvuka, hari ukuntu mva iyo twasengera n'ahandi, ukuntu je natangwe gukizwa agakiza basiko katangwe kuza muri jewe. Mu bisanzwe murazi umuntu atarakizwa nta kintu kiba kimugera, nta kintu atinya, ariko muri ico gihe jewe vraiment by'ukuri nari narazingamitswe n'ibintu vyitwa kaboregwe hamwe n'itabi bita urumogi rwari rwaranzingamitse. Mugabo ukumumbona Imana yarabintabaye. Imana ihabwa icubahiro. Jewe rero mu bisanzwe nahagurutse muhira naziye ngaha aye ngira hari mu kwa mbere muri 2020. Ico gihe rero nanje muri kaminuza nshika ngaha atana abantu benshi tuzinanye. Hanyuma rero naciye muri vyinshi ntorinda kudondagura, ariko Imana yangiriye neza. Hanyuma rero twigira hariya mu masare hariya hirya. Hanyuma rero mba igihe kimwe naraiva muhira nkaja kw'ishure kurya bisanzwe biri. Mugabo umunsi Imana impa agakiza, nari nsigaye mw'ishure ndi umwe abandi batashe. Hanyuma rero Imana ingirira neza. Muwo mwanya numva nyene hatangura kuza ivyiyumviro, ndaba situation ndimwo, ndaba uko meze, ndaba n'ahantu mba ngene hameze, ndaba niyo naje mva nsanga ibintu byose nimenga ndazitiwe hirya no hino. Ariko aho nyene niho wamenga ni nk'umuntu turiko turaganira muri jewe.
nonge ijwi rimbwira ati none nk'ibi byose wagiye ubikora aha hose wagiye uruhijwe n'ibintu none vyakumariye iki kwagumye uzunguruka mw'isi ukagerageza ngira no kunywa ku migezi yose hanyuma ukayihetura none vyamaze iki numva ijwi rimpaye nk'aho umengo rimbwiye riti wewe ikintu ukwiye gukora ukwiye kubaho usenga Imana. Yesu abahezagire. Ukwiye kubaho usenga kuko narakubitira ukuntu muhira baracakoresha ibintu hariya aye ruguru acakoresha ibintu by'imiyaga ibintu nyene by'ibintu byahariya mu Kirundi nyene. Rero nkaca ndabona ahantu nari mbaye nkabona ati no kuri ahantu nzoshobora. Hanyuma rero ico gihe Imana yambwira numva mu mutima yuko nkwiye kubaho nsenga. Hari hasigaye ikibazo cyo kuvuga ngo none nzosenga gute. Hanyuma ikindi naco uko kuntu nagiye nkora ibintu byinshi ariko byose atarakime gishika haze n'irindi bivuga ngo ukwiye gukorera Imana kuko ivyo wakoze byose canke ivyo wagiye ukora hatandukanye ivyo bintu naco vyakumariye ariko icogira ico kimara nuko wokorera Imana. Nkiriko ndigijanye imitima uko nyene niho naziye mbona umuntu w'Imana umunyeshuri twigana ndazi ko hari ngiye wosubira gushobora gusanga ari ngaha hanyuma rero ndamuhamagara nti ngo hanisho ndakwibirira arambwiye ndamubwira nti jewe ari ikintu ngomba numvise mengo nkwiye wo kwa mumpitana ugiye gusenga ukwiye kwa mumpitana nkaja gusenga. Yesu abahezagire. Ndamubwira nti ukwiye kwa mumpitana nkaja gusenga naje nkabo umuntu asenga. Hanyuma rero mu nyuma twaraganiye arambaza ati none wewe warakijwe gute. Hanyuma rero arambwira ati urakwiye gukizwa. Hanyuma ndamubwira nti ntangorane ukizwa ndavyemera. Mugara arambwira ati wowe urakwiye kuzoca wiga ubatirizwa uwiga igice hanyuma ukabatirizwa. Ndamubwira nti oyaye jewe narabatirijwe Yesu nzosubiramwo je batisimu naronse mbere no gukomeza narakomejwe mbe wumva hari ikindi je byarakwiye ubwo ndavuga nti kuyihana ndihana. Mugabo arambwira neza aransomera Bibiliya numva nyene ntibyinjira acambwira ati genda ntangora nusenga Imana ezo biguhishurira. Rero niho mu ico gihe narataje muhira ndasenga Imana ibintu ntavyo numva kandi rero ntavyo numva nti ukwiye kubimpishurira canke ukabinsobanurira. Hanyuma rero Imana hameze nk'akatiro kanciyeko Imana numva ijwi ryaje risubiye kuvuga ari nk'umuntu ambwiye mu gutwi numva ijwi rivugiye ngo mbega Elias ugomba uze kuja mu ijuru n'amazi. Mbega Elias ugomba uze kuja mu ijuru n'amazi. Numva ndagishuye nti none jewe sinabatirijwe none. Iryo jwi rica riransubiza riti none upfiki amazi ya kabiri canke ya mbere wosanga yafise ubushobozi ari amwe muri ayo bigutwaye iki. Hanyuma rero nca numva ko mbaye convenki ko ninkwiye kwiga igice nkabatirizwa. Hanyuma rero niho mu gukizwa kwanje rero canke kwatura ivyaha kwanje umunsi vyatanguye ko hari ukuntu nyene nasavye ko bazoza barampitana gusenga. Igihe kimwe hari igikorane cabarya bashasha urunganwe rushasha ruba rwaje muri kaminuza. Hanyuma rero twari hari muri Amphidis hari ayedo dusengera samedi. Niho rero twumvise ubutumwa nk'uko nyene twego turabwumva buraheza kuvuga. Hanyuma rero turataha ngeze mu nzira ngire ndiko ndataha numva umenga ati numva ijwi ati none aho ugira utaha utashe wewe ntuza ahantu ugira ujane ahantu ubona yuko hari ibintu ugira utware. Ariko aho nyene ca numva mbwiye wa muntu nyene mwe twabonana muri ya sare erega sinogenda ntabonanye na pasteur. Hanyuma rero ndagenda ndamubwira ndihana. Hanyuma nihanye numva mvuga ndiko numura hari n'ibindi nibagiye ndavuga ati oya reka ndagusengere zogaruke. Acharandongika gusubira kuvyandika ati genda witonde uzogaruka wabitunganya wabyegeranje wabitunganije neza. Hanyuma rero ndagenda ndabitunganya ngira ndaramaze nka 3 semaines ngira ngo urashaka urupapuro ndarugendana hama ndiko ndandika kugira ntagire na kimwe kizoncika
ko ni namaze kumaramaza neza mu mutima yuko nkwiye gukizwa. Yesu ahabwe icubahiro. Harageze igihe ndabitwara ndavuga nti jewe ndabitwaye kandi ndabishoye, kuko ico gihe ndabitanze navuga nti iye nzobimuha bitahane nyene nabivugira hariya nta ngorane, jewe nta ngorane. Ariko byabaye ngombwa ko ari je ndavyatura, naho muri ako kanya byangoye, ariko naravyatuye byose kandi naciye ntura umuzigo numva ndaremurutse. Yesu nahabwe icubahiro. Rero no kuvuga umukozi w'Imana niwe yakunda kutubwira ati ushobora kuba warubatse ibintu ukabyubaka ati mugabo ukazosanga birabomotse hanyuma. Ati raba yakunda kuvuga ati zana ngo tugufashe gusambura kugira wubake bishasha, wubake wubake itanguriro rimeze neza, wubake fondasiyo imeze neza. Nanje acaramfasha muri ubwo buryo, arabicuka byose arabinkuramwo kandi byaramvuyemo. Yesu nahabwe icubahiro. Rero nuko Imana yakingirira neza, Imana irampa kugakiza biciye muri ubwo buryo. Navuyemo niga ndabatirizwa, hanyuma mugabo intambara ntizabuze, Imana yishigaye kungwanira. Imana ihabwe icubahiro. Naciye mbatirizwa ro 20 z'ukwa gatandatu 2020. Hanyuma ndashishikara ndabaho, ndaca no muri ya korale y'abantu bakiva gukizwa. Hose naragiyemo indirimbo mu kwiga ikorasi, ndiba ko nayiga igihe kirekire, mugabo naho nyene Imana ihabwe icubahiro ko nzi ko no kuririmba n'ubu naho. Je nibaza yuko naho ntataye game gose, ariko byose ni iby'Imana. Yesu ahabwe icubahiro. Rero mu nyuma nahavuye mvuga nti nukuri kuko twariganye n'abatuye ati ibyo byose umuntu w'Imana kwibwira ubushobozi. Urumva ko nari mfise n'ubwoba bwo muhira, nti ibi bintu byo muhira sinzobishobora, kuko muhira ntahandi biyahera umuntu atagwaye kubera ibintu by'imiyaga mibi. Rero ico gihe narafashe umwanya wo gusenga mvuga nti Mana nkeneye kumpa ubushobozi. Hanyuma rero ndafata igihe ndiko ndasenga, mugabo uko gusenga kwanje navuga nti jewe nzosenga mpaka Imana impaye umuhembo. Haragera nk'igihe cy'ikanisa rero nkavuga nti jewe yindwi izohera ngiya rimwe ngomba gusenga, mugabo bikama bigenda uko nama niteze ko buri dimanche muri iyo ndwi y'ikanisa nzoca nuzura mpemu yera. Ariko igihe kimwe aha Imana yagiye kundemesha. Igihe kimwe nari mvuye ku ishure ntashe, numva ntashe nyotewe, hanyuma rero nce ndashika muhira nta mazi ahari, ati amazi yakamye, gendera yo kwirobine urabe. Hanyuma rero nce ntwara igikombe kwirobine, ndagenda ndavuga nti jewe ahaye ngomba mbome, mugabo amazi yari yakamye, nuguruye haza nyene tuya dusigara mu irobine. Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma rero nta mazi yari yo mu yindi mvugo. Hanyuma rero ndavoma mugabo kiranga kuzura. Je nibaza ko ico gikombe nabona kivome, kuko uwo mwanya nyene naje numva birimbwira ngo ngomba nkwereke ingene umuntu yuzura mpemu yera. Ncanguma ngaho ndindiye, mbere nca ndazana n'agatebe nicaraho. Hanyuma rero nibaza ko mwisaha noba narahamaze nka 5 minute mfise igikombe mu maboko ndiko ndakivoma. Hanyuma rero Imana iramindemesha, iramyereka yuko amasengesho yose nasenze atana rimwe ryatakaye, ahubwo naguma ngenda nongerako. Imana ihabwe icubahiro. Irindi jambo ryandemesheje ryari rirya jambo ryanditse mu gitabo c'uwabwishwa n'Imana Yesaya igihe c'66 iryo murongo wa 22. Igihe Imana ikavuga ngo ni hehe ndonke noronka uburuhukiro, n'ahantu kimwonye mushobora kunyubakira. Ariko yavuze ku gice ca kabiri ya Bibiliya avuga ngo ariko umuntu w'impahazwa afise umutima umenetse ahindishwa gashitse n'ijambo ryanje, acavuga ngo niwe nzohoza kwijisho. Ndumva neza ko nkwiye kugira ngo Imana yuruke muri byo bize muri jewe, ko nkwiye kugira umutima w'impahazwa. Burya impahazwa ntugira ngo iroroherwa gose. Nagomba ndababwire namba ufise umutwaro wa mpwemu yera utemera guhahazwa, mpwemu azohava ataza muri wewe, kuko mpwemu yera azogutwara utagomba. Yesu nahabwe icubahiro. Rero ndumva mu mutima neza ko mbaye convaincre ko nimba ntaba nkagomba guhahazwa ko mpwemu yera bizova bingora. Yesu nahabwe icubahiro.
Imana yagiye inyigisha muri ubwo buryo bwinshi butandukanye. Imana iranyigisha yuko mpwemu yera aguma asukwa, mugabo ikibazo ari jewe nyene, ahandi bwo Imana iguma isuka mpwemu yera. Rero Imana ikinyigisha mu buryo bw'umuntu aja kuvoma. Umuntu yagiye kuvoma, igituma atuzuza swati ico avomeramo kiba kirumije, wa mutima utamenetse nk'uko nariko ndabivuga. Yesu nahabwa icubahiro. Imana iranyigisha neza ko nkwiye kugira umutima umenetse. Hanyuma ikindi naco cagira kabiri, Imana yanyigishije ko kwari ukuntu uvuga uti basi kugira ngo ntuwuzuze ushobora kuba kiyuguruye mugabo caratobotse. Imana iranyigisha ko nkwiye kurepara ibyo byari bitameze neza, ndagenda ndabirepara hirya no hino, kandi Imana yagiye imfasha. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma ikigira gatatu cyari ikintu kivuga ngo umuntu ashobora kuza kuvoma mugabo hanyuma akarambirwa akavayo. Birashoboka ko ushobora kuvuga uti nasenze igihe kirekire, nasenze iminsi myinshi, jewe mbona umenga mpwemu ntazova ndamuronka. Mugabo ico gihe Imana iranyigisha neza yuko umuntu akwiye gusenga agahozako. Hanyuma rero nca ndikosora muri ivyo byose, ndaguma nsenga mugabo ndavuga nti ubu rero ngomba ndindire ko nabonye Imana amasengesho itayata, Imana izongendera hageze. Yesu nahabwa icubahiro. Igihe kimwe muri uwo mwaka ukurikira nyene, hari mu kw'icumi 2021, ndavyibuka neza, twari hariya mw'irohero muri 2021. Imana niho yakenshi isa kwisezerano. Imana yarakoze nihabwa icubahiro. Ukundi kundi Imana ndashimira Imana ukuntu Imana yampaye kwiga ngaho muri kaminuza, kuko nkikizwa abademoni bari bambwiye ko ntazomenya, abo ko bazonyirukana muri kaminuza. Ariko Imana yarakoze kandi ndazi yuko amashuri ndiko ndayamara. Yesu nahabwa icubahiro. Ndashimira Imana kandi yahambesheje mu buryo buboneka, no kuvuga mu buryo bwo kungaburira canke mu bundi buryo butandukanye. Yesu nahabwa icubahiro. Nabaye ngaha aye ntavuga ngo mbize uburyo bwinshi, ariko Imana yagiye ibinkorera byose. Imana yarakoze. Rero niri shimwe ryanje abaryumvise, umwami Yesu abahezagire. Byukuri ukaba warufise umutwaro wa mpwemu, ntuhave wiyumvira canke waruvuga uti boje nibereyeho uko nyene ntaco bintwaye, agenda kubwira ko ibihe turiko turegereza ari ibihe bigoye, naho sinayizira kwidondagura mugabo ibihe turimo turegereza biragoye. Urondera ubushobozi bwa mpwemu, kandi nanjye numva nkibukeneye. Yesu nahabwa icubahiro. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, Mana ugira neza, Mana ugororotse, turagushimiye. Uragahezagirwa Mana ko wabanye nanje, ko wangiriye neza ukampa agakiza. Ndagushimiye Mana ko wangiriye neza ukanzana no muri kaminuza, ukanjana no muri encadrement. Nihabwa icubahiro Yesu. None rero Mana ndakweretse Mana ubugingo bwanje. Yesu Kristo ko wampaye agakiza, ndagomba kuzoma no gushika mw'ijuru. Twagiye twumva abantu benshi bagiye bavuga amashinga intahe, ariko Mana ugasanga byace bigorana, ariko ndagomba Mana uzompa inkomezi. None Yesu urakoze, abafashe n'abandi Mana bitarakunda ko bakizwa, n'abandi Mana bitarakunda ko bakira wewe, bakwakire ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen.